aho uriko urasuzugura abakozi b'Imana urazi nk'ubuje notangura kwambaza iyo hejuru ugo rujoro rumena gurutwe Yesu urunyana ufise n'urupama nje nanje no rumena ko twasizwe amavuta atwo gusengera ukacika inyabo none nawe ufise inzore nk'akadobo jana guhindura amavyi erega amadayimoni duhora dusengera turihuriye ahubwo ubunyene mutavuye ngaha wewe ngire ndaguhindure igikurikazi nawe ndaguhindure aha wenda guhindura komanda tera kurasi turabikora amadayimoni y'umuvamo yaya rimwe na rimwe mbura umwanya sometimes ubu ndondera ukambura I see the way you looking so nice ireka ndagukumbura bandi kurondera byanka panga nkapangura ninakubwira ko ndi outside komeza kundindira yaya ninakubwira ngo sinobaho ntagufise nzoba ndakubesha fata phone uyikupe niwaronka kamape ntugasige nakoba ko gukeshuze rero madani ahantu twaza ahanyenge twashitse umenyeshe kuri wowe uza kurongorora ijunye n'urongorora nyine ariko mutakiri kumwe urumva rero uza gutera kora uza gukoma n'ayamyivoka ayaza harimo rero uza gutera tuzaburuka mw'ijoro kurusha amen 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 haleluya uko nyene naritenda fukamira ininja naritenda tinya gucitinga naritenda intumwa tinya pleka niwanyima nzorondera besto naritenda riramisha simbombo naritenda tinya kibondo itugitinya ingwara tuba twifunga cyane haleluya umwami Yesu yaje ngaha haleluya amahoro y'Imana abane nawe amahoro y'umuntu abane nawe yasa amahoro y'umuntu n'amahoro y'Imana je n'amahoro ufise amahoro afise Imana yonyene nene ko mufyuri ibyo biturumbwe n'ibikimwe wowe Imana yatungitse tuze ngaho iwawe yukamuyugo kubera ufise ibyaha byinshi Imana yaturungitse ngaho iwawe tukurokore regura sarana ni nka koreta umukozi w'Imana nashobora gusara nka koreta ashobora gusara nk'Imana haha isi question isi repose uwo kubaza ingene Imana isara uwo bisigura mbwira rengene Imana isara bizarena kugira ukuntu Imana isara Imana mbese ubwo urakomeye Imana isara gute bizarena kubwira ega ntawe udacibwamo nawe umukozi w'Imana cyane erega sheri n'umukozi w'Imana arihenda erega kari kanciyemo yukamuyugo rega uwo n'umukozi wa Rusiferi kwihenda nihenze kandi nawe urashobora kwihenda umviriza renda kubwire ivyari bituzanye nyamukuru ibye bibibazanye nibiki biza rero Imana rero yaturungitse ngaho iwawe kubera ufise ibyaha byinshi mbe aha mwazungurutse ngaha mu muji wose mubona ko ari jewe ikwiye kuvuga ko ibyaha byinshi mbe yababwiye ko nitwa gute twama twerekwa kuri benshi ariko no tweretswe kuri wewe none wari rwa Petit Chabi we niwe witwa Petit Chabiri komiseri w'abademu wa wundi akunda ingidi nyene zigena ziragira uko unya zitabiza nyene murabiteye neza nk'abantu badubuye mu nyoza abademu ni je Petit Chabiri komiseri w'abademu kwa jina la Yesu iyo pepo yo gutukana ikuvemo kwa jina la Petit Chabiri namwe nimumbwira ikibazanye ngaha nyuma muhomoke Imana yatubwiye yuko wewe atakigira 10 utanga rero yaturungise tuze gutora ikigira 10 kugira ibyaha byose ufise bice bikuvako kandi udatanze ikigira 10 n'iminsi hadatevye Imana iraguhamagara yukamuyugo jugo banabutewe ntiri munyo bambe nkiri mu nda ya mama none wowe uje kuntera ubwo base utera ubwo twebwe Imana yakugutumye ko tuza kugusengera ahubwo tanga icyo cy'icumi tugusengera ibyaha bikuveko usuze oya kare kanciyemwo sorry uvuze avuzuku wewe tanga ikigira 10 hanyuma tugusengere ibyaha byose bikuveko mugabo nyene nibyo nangaza nyene ndabona gume ngo murabatete sitari wereka kuri kwavuga byinshi cyane iki-10 hamusutararenga tugusengera kuko no muranduyenze none zisire mwenyene mwombwiye ewo musozi w'Imana ndabiri ko pastori nawe nyene n'umutinga nyene umengo n'urutoto site gwakamiritse mama yawe none wewe
utangoye gusuzugura abakozi b'Imana. Ya toka yuko abakozi b'Imana bambara ibipantaro by'amabuto nk'ubu umukobwa vreme kuntu yishukije nyene nk'ikirara upantaro nk'ibirara mwe muri abakozi b'Imana byahiye. Erega ubukozi bw'Imana buri ku mutima ntiburi ku mpuzu. Amatako yawe honyene ukuntasa ukaca wambara urugoro nk'uru unya mwe nubona kugenda urayerekana. Ubukozi bw'Imana ntiburi ku mpuzu buri ku mutima. Baba je numva mutangwe kuna ibibazo nk'ibyo ipere yikoreye na mukozi w'Imana yambara uku yambaye ibiyebo yabu nawe nyene amataka agenda arayebenza hejuru kugira babone ko nyene afite ibitamo uko nimugende kwanza aho ukurasuzugura abakozi b'Imana urazi nk'umujene utangura kwambaza iyo hejuru ugo rujoyo rumenagura utwe urumva wowe urunyene ufise n'urupama nje nanje no rumena urazi twebwe ko twasizwe amavuta atwo gusengera ugacika inyabo. Reka ko twasizwe amavuta atwo gusengera ugacika ingurube. Nje shaka uburozi fise hano basengera mugacika amata ngaca ndetse ndabanwa. Kumubura umurozi yo je ni mumbona uku je ni bivunga hanya no bicumba ubugari hanyuma nkateka n'umurete nubona nkaho uzitore nk'akadobo je no guhindura amabyi. Nyama dayimoni duhadusengera turihuriye. Ahubwo ubunyene mutavuye ngaha wewe ngire ndaguhindure igikurikazi nawe ndaguhindure wenda guhindura komanda. Madam tera kurasi turabikora amadayimoni y'umupfamo. Reka mabari ashaka duhadusengera amadayimoni tutabona ka kugenda ubu naho tuyabona. Ya murapani mumva kora sheni kerisengesho si akamabari sheni yimba no toka mwamishenzi mwe mwiyita abakozi b'Imana mwambara impuzu mutihana icubahiro vrema mwambara impuzu zifise amabuto umukozi w'Imana akambara n'inyo zikaboneka n'amataka guma yerekana ngo muri abakozi b'Imana yukamu yugo nimuzogaruke ngaha aye